leta yarashizeho ishyirahamwe Sopebu rijejwe gutunganya ibijanye n'igitoro. Gushika uyu munsi naho iryo shyirahamwe ryatanguye gukora, tubona atacahindutse, hariho n'ubundi ingorane zijanye no kwiyunguruza. Iryo kena rero ry'igitoro rica rijana n'ingorane zijanye no kwiyunguruza, aho ndetse n'umukuru w'inama nkenguzamateka yashikirije igisabo ciwe umushikiranganji ajejwe ivyo gutwara ibintu n'abantu ari mu nama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka, akaba yasavye ko amabajaje, amamoto hamwe n'amapikipiki yosubira kuzarashika mu bibanza byahora zishikamwo kera nk'uko vyahora kera. Akavuga ati vyotuma ukwiyunguruza abantu boroherwa. Mbega none ico gisabo c'umukuru w'inama nkenguzamateka mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ari nabo bafashe ingingo yo guhagarika ayo mamoto n'amakinga, muyivuze kwiki? Nogomba menyeshe ko ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaje mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura, ingingo yaje twisunze ivy'icifuzo c'inyamiramabi mu gipolisi ko batubwira ibiharuro by'amasanganya vy'ingorane zibera mu gisagara ca Bujumbura hagati zivuye kuri abagendesha amapikipiki baca amafaranga n'amabajaje. Baraduha ibiharuro vy'ivyaha bikorwa ku munsi bisunze amaraporo begeranya. Baca basaba yuko aba bantu batosubira gukorera hagati mu gisagara, ko bashira muri rya micungararo bashizwemo. Iki rero ni igikorwa c'ubuhinga, kandi cazanye umusaruro, ko turiko turaraba ivyaha vyakorwa n'iyo migwi cyangwa abantu bishimikiza cyangwa bisunga iyo migwi yo batwara abantu mu gisagara ca Bujumbura byaragabanutse ku rugero rushimishije cyane. Kira noneho rero uno munsi nitwovuga ko umuntu yoca afata iyo ngingo kubera ibiturimwo, usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo kitabonetse ku rugero ruhagije, kuko turiko turaraba n'izo moto nyene nayo mabajaji kugira ashike mu gisagara ntazokoresha amazi, azokoresha ico gitoro nyene. Uno munsi ico turiko turakora, turiko dushira ingufu cane mu gushigikira abiyunguruza ari benshi, abamabisi n'imodoka nini zitwara abantu benshi. Ico nagire nongere ko kuvyashikirije nuko umumenyesha makuru ariko arabaza ikibazo yavuze umenga umukuru w'inama nshinga amateka yatanze amategeko. Habe namba yatanze iciyumviro, atanze iciyumviro rero nk'ubuserukira bene gihugu. Abo bahinga bari bafashe iyo ngingo bararaba ko kubijanye n'ubuhinga ico ciyumviro gishobora kuja mu ngiro. Ico twomenya ni kimwe nk'abarundi, tumenye neza yuko hariho ivyo twaciyemwo kandi vyadushikanye kure. Umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura, nta kintu na kimwe dushobora kuronka tuguranye umutekano. Ingingo rero yafashwe ku mvo z'umutekano no kuraba ko icyo kibazo c'umutekano no munsi nahubwo kitakiriho. Ejo usanga hariho ubuvuze ngo bigende uku, hama wabigenza ugasanga dusubiye nahubwo dusubiye mu kangaratete. Ico nagira nshikize ngaho gikomeye cyane nico cuko nta mategeko yatanze iciyumviro. Atanze iciyumviro rero abo bahinga bari bafashe ingingo y'ubuhinga nibo gukorera kuri ico ciyumviro yatanze, barabe yuko bijanye n'ubuhinga ko bishoboka. Abarongoye amahinguriro akora imiti barasabwa kwandikisha imiti mu gisata kibijejwe. Ivyo navyo bigasaba ko umuti umwe wose urihwa 1,200 kugira ngo wandikwe amafaranga y'amadolari kuri buri muti. Ivyo iyo bitabaye umuti ntweza ngushigwe ku rutonde rw'imiti yandikwa n'abavuzi ngaha mu Burundi. Mbega mu gihe abarongoye izo nganda zikora imiti batagamburutse ako kamo kubera imvo canke iziriya, ariko
bagasanga uwo muti ni nkenerwa kuba bivuzaho mu Burundi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butegekanye iki muri ico gihe? Murakoze. Kuri ico kibazo cyo kwandikisha umuti mushasha kugira ngo udandazwe mu gihugu, ni ikintu ikigo Abrema kijejwe gukurikirana ubuziranenge bw'imiti bukurikirana cyane. Ahantu bamenyesha yuko ayo mafaranga atangwa 1,200 c'amafaranga y'abanyamerika asabwa amahinguriro ava hanze. Amahinguriro nayo asanzwe akorera mu Burundi ku muti mushasha bashaka yuko udandazwa mu gihugu canke abaganga bazohora bandika, tubarihisha 500 ku muti kugira ushirwe ku rutonde. Ibi navyo ni ibintu bitunganijwe neza, biri mu itegeko ryashizwe ku mukono n'ubushikiranganje bubiri bw'ikigega ca leta n'amagara y'abantu, kugira ngo dushobore gukurikirana neza ubwa mbere iyi miti abaganga ntibayikoreshe itazwi mu gihugu, kandi n'ikigega ca leta kibomboke, kuko ntibashobora kubura amafaranga yo kwandikisha umuti, kuko murazi yuko nabadandaza umuti bamaze kuwinjiza mu gihugu bazogurisha amafaranga menshi cyane, kandi n'ubutunzi buba bwinjiye kuri uwo muntu yazanye umuti mushasha. Ntibashobora kugaba ngo umuti ushobore udandazwe uko nyene. Nico gituma ikigo Abrema kiriko kirakomezwa cyane kugira ngo gikurikirane ibijanye n'ubuziranenge bw'imiti, harimo n'ivyo byose byo kwinjiza imiti mishasha. Sinavuze kugaba kuko bavyanse, mugabo bashobora kuvuga ati twebwe iri soko mu Burundi abagura imiti yanje si benshi, avuga ati ako nshiramo uyu mutahe wanje ntabishiremo intege, mugabo ugasanga iyo miti ni nkenerwa cane. Hariho nk'abisanga ifasha abagendana ubumuga bwo mu mutwe, bidoga bavuga ko imiti batayironka kubera itanditswe ngaha. Iyo mubonye ko ari nkenerwa ku bagwayi b'abarundi, nta bundi buryo bushoboka kugira ngo imiti ishobore gushika itanditswe mugabo ikurikiranirwe hafi? Dufashe tugashira amafaranga y'amarundi, aya mafaranga 1,200 c'amadolari usanga atacika 5,000 z'amarundi. Nukuri ikintu citwa umuti ni ikintu kirimo inyungu nyinshi cyane. Dutegerezwa gukingira bene igihugu uko biri kose, kuko uwo muti utanditswe donc utari homologué enregistré dans le système national, twahava dusanga kumbure ari umuti udakwije amategeko, hanyuma n'igihe wogira ingaruka mbi ku mwene gihugu yawufashe, ntitwoshobora gukurikirana uwawudandaje ko mu gihe atoba yaragize enregistrement y'uwo muti. Uko bigenda kose, umuti wose, urucanco rwose winjira mu gihugu, iyo miti byose bitegerezwa kuba enregistré, homologué, utegerezwa gushirwa ku ntonde biciye mu mategeko. Ico nagire nshire nongere ko niki tumenye ko umuti n'ubuzima, ariko kandi tumenya ko n'umuti ari urupfu. Umuti rero ni ikintu giteza gukurikiranwa. Uwo muntu yinjiza umuti akababona ko adashobora gutanga ivyo asabwa, acarika kuza muri ico gisata akaja mu kindi gisata. Ariko ico nakuyemo nikiye mu kibazo cabajijwe, nuko abantu bose bari barimenyereye yuko ibintu byose bavyinjiza ata controle nimwe iriho. Leta mvyeyi yihaye intumbero yuko ibikorwa byose bikorwa biciye mu muco. Uwo muntu adashaka guca mu muco ngo uwo muti awumenyekanishe hanyuma bamenye ibiriko birakorwa ivyo ari vyo, uwo muntu nawe murumva yuko nibaza yuko ataneza aronderera abarundi, n'ahubwo ashaka gukora aciye mu nzira z'amagendo. Haraciye imisi hasubiwemwo itegeko rigenga gucukura ubutare. Uno munsi umwimbu dukura mu butare ungana gute? Nivyo byaragaragaye yuko aho hambere umwimbu waboneka mu butare wari umwimbu muke cyane,
byanatumye koko hasubirwamo iryo bwirizwa. Ibwirizwa ryaragiyeho, hanyuma hariyo n'andi mategeko mperekeza y'iryo bwirizwa, rimwe ryaragiyeho, irindi naryo mu minsi ya vuba rigira rijeho ko twarirungitseho baritosora rigende, hanyuma iryo tegeko rize gufasha kugira ngo dutunganye neza cyane iby'ico gisata. Nayo mpamvu mwumvise ko hari n'amasosiyete yari yarahagaritswe, turiko turiga kugira turabe ko hoboneka koko umwimbu ushimishije uza kugira ngo ubwire co uramira abenegihugu. Ubu novuga yuko bari mu kivi, amakoperative ariko arakora, mugabo ya masosiyete manini manini ntaratangura. Turiko turumvikana kugira ngo twumvikane ku nyungu ziboneka z'igihugu, nabo bakagira inyungu batwaye, mugabo ntihaboneke ko hari ukuzimbana ngo bazimbe igihugu. Nivyo turimo, ivyo kumbure nivyagenda neza, umwimbu uzoboneka neza ko ubonetse mu vyerekeye ivy'ubutare. Hama twongera kandi tumenyesha ko n'abenegihugu bakora amakoperative ko ubu nabo mu minsi ya vuba barumvise neza yuko n'ivyo bahora basaba yuko bagabanyiriza ayo botanga ku gihugu twagabanyije, twizera ko nabo bagiye gukora amaturabe ko umwimbu wisononora ukaboneka gusumba. Hanyuma tukaza tubona ahubwo impamvu y'iryo bwirizwa icatumye turisubiramo, niho gisoza kiboneka neza ko umwimbu ico gihe uzoba uriko uraboneka cyane mu gihugu.